hanyuma hakaba n'umugambi wundi wo kubaka ico no kwita garage y'ubwato nkeka niko no vyita aho bakorera ubwato aho bakorera canke kubukora bwapfuye ico no kwita mu gifaransa chantier naval. Uno musi turiko turavugana hasanzwe hariho ubwato bune buriko burubakwa, habutatu buriko bugubakirwa mu Kabezi hamwe n'ubundi busanzwe buriko burubakirwa ahandi. Muri ubwo bwato butatu muri ubwo buriko burubakwa bubiri buzunguruza abantu, mwumvise ko tuzoba dufise aho ingenzi zizohora zishikira, hakaba na bubiri buzotwara ibidandazwa. If you build well. Bakunzi nshuti bagenzi ba BMBC Broadcasting, ndahimbawe no kubakira mu kindi kiyago icanzo c'iterambere. Murabimenyereye muri kino kiganiro tuyaga ivyerekeye iterambere, aho cane cane turonka inyigisho zitandukanye ziva ku bantu bimboneza, no kuvuga abantu baba bafise ikintu kidasanzwe, ikintu gishasha bariko barazana mu miryango yabo, mu kibano, mu gihugu, hari mbere n'abakorera ibidasanzwe mu makungu, twese bikatugirira akamaro. Rero ndasibiye kubaha ikaze muri kino kiyago. Uno musi tukaja gushimikira cane cane ku bikorwa bihambaye birangurwa n'ikigo c'igihugu kijejwe uruja n'uruza mu mazi hamwe no gutunganya ibivuko, aho ndabakiriye uno musi hakaba ari ku kivuko cha Bujumbura. Nkaba rero ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Jewe ndemesheje kino kiganiro no musi Ndepimake Buterere niko bitungwa. Ndabahaye ikaze. Tukaba turi kumwe n'umuyobozi w'iki kigo. Nyakubahwa umuyobozi, mwaramutse neza? Mwaramutse gose. Murakoze kuduha umwanya wanyu. Murereka ntatevye nce ndabaha ikaze mu kiganiro icanzo c'iterambere, hanyuma mwongere mutwibwire. Yego murakoze. Reka tubanze tubakengurukire namwe kubona mwiyumviriye urugwego iki kivuko gisanzwe kirangura ndetse n'indi mirimo isanzwe kirangura. Rero nitwa Nininahazo Rodelieve, iryo zina abavyeyi banyise. Ndi umuyobozi mukuru ajejwe iki kigo kijejwe gutunganya uruja n'uruza rw'ibica mu biyaga hamwe no guteza imbere ibivuko, byaba ibivuko byo ku biyaga n'ibivuko byo ku rusi, cyo twita port sec. Rero iki kigo gikukira ubushikiranganje bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu hamwe na tourisme ingenzi. Rero iki kigo gikukira ubwo bushikiranganje. Yego murakoze cyane. Abanywanyi baravyumvise, ni ikigo kidasanzwe, ni ikigo gihambaye mu buzima bw'igihugu cacu. Nyakubahwa muyobozi, murakoze. Muri make muducire ku mayange kino kigo gisanzwe kijejwe ibiki? Mugerageje guca ku mayange, ndazi ko ari byinshi, ariko nk'abantu batari bwumve kino kigo umuntu yavuga yuko kijejwe iki? Nkuko itegeko rigishiraho ribivuga, ni kigo kijeje gutunganya uruja n'uruza rw'ibica mu kiyaga no guteza imbere ibivuko, byaba ibivuko byo ku kiyaga n'ibivuko byo ku rusi, le port sec nkuko nabibabwiye. Hanyuma kigizwe n'ubuyobozi bukuru, direction générale, hamwe n'ubuyobozi ibisata bitatu. Igisata kijejwe ibica mu mazi, autorité maritime, ikigo kijejwe ikivuko nyezina, no kuvuga autorité portuaire, hamwe n'ubuyobozi bujejwe intwaro hamwe no gutunganya uburyo. Muri ivyo bisata rero harimwo ama service atandukanye, cyo no kwita ibindi bisata bitandukanye bikorerwa muri ubwo buyobozi nababwiye ko ari butatu. Harimwo ibisata bijejwe cyo no kwita kugenzura amato canke kuraba muri rusangi ibikorerwa mu kivuko, ibijanye n'ibizanwa mu bwato, mu bisanzwe n'ama service menshi ari muri iki kivuko. Yego murakoze. Hari ahantu twaciye kwibarabara ry'igihugu nimero 9, no kuvuga igice cyo mu gisagara ca Bujumbura, mo igice citiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana,
kiriko kirakorerwa ko ibikorwa bitari bike ibarabara ririko riragurwa turazi ko ari muhagarikiye ivyo bikorwa abariko baratwumviriza ico boshobora gutahura kuri uwo mugambi niki iryo barabara muvuze ni kimwe mu bikorwa biriko biri mu mugambi uri kurarangurirwa aha ku kivuko ca Bujumbura umugambi wo gusanura iki kivuko ca Bujumbura hamwe n'amabarabara yinjira muri iki kivuko ca Bujumbura rijya barabara naryo rero mubona ni rimwe mu mabarabara 5 azokogwa yinjira muri iki kivuko ca Bujumbura muti none rijya barabara yinjira mu kivuko ca Bujumbura gute rijya bisanzwe rifatanye n'umuhora twokwita umuhora wo mu buraruko koridoro nord kuko aha mu kivuko hariho ico twita umuhora wo hagati koridoro central hamwe n'umuhora wo mu buraruko koridoro nord muri uwo muhora wo mu buraruko rero ibidandazo bishika ngaha mu kivuko bizanywe n'ibiduga binini rero mukamuzi uko hariho umugambi w'igihugu uzotuma rijya barabara iryo twita ibarabara ry'igihugu rya mbere RN rijya barabara Bujumbura Ngozi rizoba contourne cyo novuga kugira ngo rice hirya ya ziriya nyubakwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu navuga ko rizozibukira ikirimba cy'umukuru w'igihugu byumvikana yuko imodoka rero ibi bikamyo binini bica muri uwo muhora wo mu buraruko bizoca bica muri rijya barabara rero rijya barajya mu Gikoma biza ngaha mu kivuko ndashobora kwibaza yuko rijya barabara ari naryo rya mbere ricamwo byinshi mu byinjira ngaha ibizanwa n'imodoka ego cyane ibizanwa n'amamodoka bica muri uriya muhora murumva yuko arico gituma rijya barabara ritegerezwa kubakwa ku buhinga kuko ryari risanzwe ricamwo abantu benshi imiduga myinshi ricano ricamwo novuga n'imiduga ivuye mu mirima y'imiceri za Bubanza za hehe urumva yuko ari barabara risanzwe ricamwo imiduga myinshi n'abantu benshi risanzwe rigenderwa nico gituma rero hacaba umugambi wo kuryagura gose na cyane ko mumva rizoba ricamwo n'ibiduga biremereye rero ni muri iyo mpamvu rero rijya barabara naryo riko rirasanurwa riri rero mu rukurikirane rw'andi mabarabara nkuko nabibabwiye n'amabarabara 5 azokubakwa muri uwo mugambi hariho rero rijya tugita ijya mbere voie 1 muri uwo mugambi tugita voie 1 hanyuma rero hakabaho n'irindi barabara iryo twita voie 2 naryo nyene rizokubakwa ni ukuvuga riva aha kuri Metarusa hanyuma rero rishikira hariya kuri rond-point des Nations Unies iryo ni rya kabiri rijya twita kwa Siyoni hanyuma rero hakaba n'irindi barabara naryo iryo twita Rikanzigiri naryo nyene riva ku kivuko ca Bujumbura rigaca rifatana n'iryo barabara ryitiriwe Melchior Ndadaye hakaba rero n'irindi barabara gisanzwe ryitwa Rue du Phare ni ukuvuga iri rica haruguru ya BTC rigaca ryinjira aha muri Poro naryo nyene rizokubakwa hakaba n'irindi twita Rue des Marais ni ukuvuga riva kuri rond-point du boulevard Melchior Ndadaye rigaca ryinjira ngaha mu kivuko murumva yuko si rijya barabara gusa rijya turiko kwa niryo rinini kandi niryo rizokubakwa ririmwe amabarabara 2 ni ukuvuga ibikorwa byo kubaka ya mabarabara yose uko ari 5 yinjira ngaha mu kivuko birategekanije muri uwo mugambi hanyuma uwo mugambi kandi uri kumwe n'indi migambi nyene imigambi janye n'umugambi nababwiye uko ari umugambi umwe harimwo ibyo byo kubaka amabarabara yinjira mu kivuko ca Bujumbura hamwe no gusanura rero iki kivuko ca Bujumbura aho hategekanijwe ibindi bikorwa aho mbere tuzokubaka ico twokwita ke passage kugira ngo ingenzi zize zirazanana n'ubwato murumva yuko naho nyene ikindi gikorwa naco nyene gihambaye hamwe n'undi mugambi wo gukingira ikivuko cha Bujumbura aho hazokubakwa uruhome rukingira ikivuko cha Bujumbura kugira ngo ubwato bushobore gushika muri voie navigable butekanye amazi yo mu kivuko atekanye rero niyo migambi mikuru iri muri uwo mugambi ujanye no gusanura ikivuko ca Bujumbura rero harimo rero ivyo byo gusanura ayo mabarabara na rijya barabara voie 1 ryo kwibarabara gicenda urimwe murakoze cyane abariko baratumviriza barumva ko nkuko nabivuze ari bidasanzwe muri make mugerageje mu ncamake
inyungu mubona kumbure harizo twe tubona turashobora kwimvira ibarabara rirafise inyungu abantu bazoricemwo borohewe mwebwe inyungu cyane cyane ziraba ibikorwa byanyu vy'iki kigo vy'ikivuko ca Bujumbura mubona ari zihe? Inyungu ni nyinshi nkuko mubibona ahari amabarabara ubwa mbere habiterambere ikivuko kiriko kirubakwa kirasanurwa kugira ngo kije ku rugero rw'ibindi bivuko murumva yuko ari inyungu idasanzwe ubwa mbere fatiye kuri ibi vy'amabarabara murumva yuko uyu muhora wo mu buraruko koridoro no murumva yuko ibidandazo bizohora bica mu mabarabara akomeye kandi n'imiduga igira ubukomezi yeke kuguma ipfa kuri amabarabara zo bara amabarabara meza ndetse biraha n'ingoga ico no kwita inguvu canke ico no kwita inguvu abaca bitura ikivuko ca Bujumbura kandi ibi byose biba kugira ngo tutegurire wa mugambi w'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 murumva rero yuko akarusho ni kanini cyane ku bikorwa byo gusanura amabarabara ndetse no gusanura ikivuko ca Bujumbura. Ego murakoze cyane ibi bikorwa bitegekanije kumara igihe kingana gute uburyo mwategekanije nabwo bungana gute? Mu bisanzwe ibi bikorwa byari bitegekanije kumara amezi 20 bitegekanije kuzomara amezi 28 kuko ntibitanguye ubu byari byatanguye kuva kera bitegekanije kuzomara amezi 28 hama kubijanye n'uburyo ubwa mbere ukuntu umugambi wari wubatse rijya barabara cyane rijya kwitavwa ine muri iyi projet ari ryo gusanura iki gice cyo kuva ku Gikoma gushika kuri Rond-Point des Nations Unies ubwa mbere ukuntu umugambi wari utekanije ryari barabara rimwe murumva yuko rero rice riba amabarabara abiri byumvikane ko ari uburyo buzokwiyongera buzoca bwiyongera ukuntu umugambi wose biri kumwe nibi bikorwa nyene vyo mu kivuko n'ivyo mu kiyaga wari wababa imiliyaridi hafi 55 zirenga muga mumve ko ari ivyiyongereye ku bindi bikorwa bindi ni ukuvuga yuko umugambi wose utegekanya kuzotwara hafi imiliyaridi zirenga gato 80 z'amarundi. Murakoze hari igice mwavuze ibarabara riva kuri rond-point ya Bradiri kashika kuri Rond-Point des Nations Unies biciye hajya bita kwa Sioni ni naban numvise neza naryo ririmwe mu mabarabara muzokora ego cyane ririmwe turakunda kubona harimwo imigundano y'imodoka ambuteyaje kenshi mbega naryo rizoba riri inzira zibiri rirategekanije ukuntu rizokora rijya ari barabara rimwe kujya nyene rimeze ariko byubatswe nyene ku buhinga nyene bishobora gutuma yuko imiduga idashobora gusubira kuza iragundana. Yego murakoze cyane hanyuma turamaze kubona kenshi inyubako zigorana ugasanga ziratevye canke mbere no guhagarara bene z'amabarabara inyubako zikomakomeye mwebwe ingingo mwafashe kugira ngo ibikorwa uko mwabitegekanije bizogende neza ku kiringo mwategekanije byo bari bihe cyane nko kubyerekeye ari amabarabara muri ko muratubwira ibituma umugambi ushobora kudakurikiza ibiringo byategekanije ni vyinshi hariho ibiva ku ntunganyo y'umugambi wonyene canke bikava no kwa bari ko bararangura umugambi twebwe mugabo ico dukora nk'abajeje gukurikirana ibikorwa nk'ivyo turagerageza guca tuza turara kugira ngo ibikorwa bikorwe mu biringo biba byarategekanije ko biba bisanzwe biri mu cyo no kwita amasezerano y'ibikorwa rero iyo habaye intambamye iyi canke iriya turabije hamwe nabo tuba dusangiye ibikorwa kandi ni nkuko ibikorwa bishobora no guhera imbere y'ibikorwa y'ikiringo kiba cyategekanije nkuko bishobora no guhera inyuma y'ikiringo kiba cyategekanije byose bivana n'ukuntu umugambi uba wubatse hamwe n'intambamye novuga zigenda zirashikira umugambi uyu cankuriye. Yego kubijanye n'ibarabara mumaze gutangura kubaka igice c'ibarabara ry'igihugu nimero 9 hariho abanyagihugu basabwe kwigira inyuma y'ibarabara bamwe baramaze kwimuka abandi ngira ngo baracari ko barimuka bene ibi turazi ko bikunda gutera imyidogo mwebwe bari abanyagihugu basabwe kwimuka mubahumuriza gute mwabahumurije gute kugira ngo igikorwa kigende neza ntihagire ababera intambamye igikorwa nk'iki cy'igihugu.
mu bisanzwe hariko harabera ibikorwa vy'iterambere ntihabura abo novuga bishikira bakimuka nibisanzwe mu migambi yose iyo leta iri kirarangura imigambi rero muribuka yuko hariho itegeko ry'umushikiranganje ryo mu 2022 byasaba yuko abantu bazibukira ku metero zitandatu zibarabara ni ukuvuga yuko uyu mugambi wo kubaka amabarabara mu bisanzwe uretse n'iryo barabara ryonyene leta yarategekanije imigambi myinshi yo gusanura amabarabara narijya naryo nyene rero ririmwo aho abantu bari barasabwe kwigirwa inyuma kugira ngo leta izironke nyene aho yubakira iryo barabara rero hariho abubahirije iyo ngingo barabomora barazibukira ni ukuvuga barava muri iyo aho no kwita mu kibanza ca leta aho leta yocisha amabarabara hariho rero n'abatari barakurikije uwo mugambi sinzi ko muri ko murantahura neza hariho abambere bari barakurikije ingingo leta yari yarafashe yo kuzibukira mu kibanza leta itegekanya kubaka mibarabara abo bari barazibukiriye ubwa mbere mu gihe umugambi rero wo kubaka wosubira gutuma abasubira kuzibukira abo nta kibazo bafise leta yarategekanije ukuntu izoci batunganiriza ku mizibukiro iyo bazoba bazibukiriye noneho nayo mafaranga yarategekanijwe mu nteguro ya leta mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka ni ukuvuga abo botekana impapuro zabo ziriko zirategurwa bariko barabaharura ibisata bijeje kubiharura bariko barabaharura kugira ngo bazoronke imizibukiro hariho rero abatakurikije ijya ngingo ya mbere abo nibo duca dusaba kandi ni ariko baranyumva yuko bakurikiza ingingo leta yari yarabahaye kugira ngo bashobore kuzibukira maze umugambi ushobore gutera imbere abo rero nabo muca mwumva yuko abo twebwe iki kigo ntaco batubaza kuko bategereza kuba barakurikije ingingo leta yari yarabasavye yo kuzibukira hariho n'undi mugwi rero nabo bari barahaye imizibukiro kuva kera cyane mugabo usanga n'ubundi bagumye muri ibyo bibanza ni ukuvuga yuko bararengereye leta mbere ugasanga hariho n'ababandanije bubaka nabo urumva ntacyo babaza ahubwo nobabwira yuko bo bisa n'ingoga umugambi twebwe abo twateguriye imizibukiro nabari barubahirije ingingo ya leta ubwa mbere hanyuma uyu mugambi ukaba rero ubasanze utumye basubira kuzibukira kandi ego nuko rero bitegekanijwe kandi bariko baratwumva basubira byumve neza kuko hariho abitiranya ibintu aha ndahashimikira cyane ni ukuvuga yuko babanza ubwa mbere gukurikiza ingingo bari bararonse yo kuzibukira ku metero atari yabahaye metero zitandatu uvuye kwibarabara ego cyane murakoze cyane nibaza ko bariko baradukurikira bumva ko bitomoye ni ukuvuga hari abantu batari barakurikije za metero zitandatu mbere ngira ngo hariho nabubatse mu nyuma umugambi waramaze kuvugwa navyo ngira ngo abene gihugu turashobora gutahura ko bene ivyo atari vyiza y'ingingo z'igihugu zifashwe twozubahiriza ariko hariho n'umugwi rero wabashobora kuzokorwa ko n'umugambi bakigira inyuma ariko bari barakurikije iryo tegeko ryashinzwe akaba n'abandi rero bari barahawe umuzibukiro muri abari basanzwe bahaba kera none rero ngira ngo abo ico kibazo kiraba turibaza yuko bazogerageza kubahiriza izi ngingo muratubwiye ko muri novuga guteza imbere kunagura kino kivuko mu mvura y'impeshi twarabonye ko amazi y'ikiyaga yarenze inkombe na hano mu kivuko hagashikirwa twoshobora kumenya ivyononekaye muri ico gihe muriko mubisubiza mu buryo gute iki kivuko dusanzwe turongoye imigambi yo kusubiramwo ivyari vyaratewe n'imyuzurira yatewe n'imvura y'impeshi nkuko mwabivuze yateye twabikoranye cyane n'abasanzwe bakorera muri iki kivuko ico twokwita concessionnaire Global Port Service rero twarakoranye cyane turahanahana ivyiyumviro hanyuma ibikorwa bijanye no gukingira inyubako zari zarakozwe ko nayo mazi biraba
harabaye kuduza igihome cy'aho ubwato bushikira ico no kwitake aho ubwato bushikira kuko amazi yarahaca cyane yarengeye iki kivuko. Harabaye kandi kuduza urugero rw'imyenge ico no kwitare hogar kuko naho amazi yaraserukirayo cyane agace yuzura ngaha mu kivuko. Navyo nyene ivyo vyarabaye. Harabaye kandi gusohora amazi yari yaramaze kwinjira dukoresheje amamoteri asohora amazi amamotopompe kugira ngo dushobore kubandanya dukora ibikorwa. Nubwo vyabaye uko ivyononekaye ntivyabuze amabiro ni kuvuga ibiro vy'abakozi b'iki kigo vyaratewe n'amazi. Hanyuma rero turimukira mu bindi biro, turimukira mu zindi nyubakwa AMPB isanzwe ifise. Murumva yuko ivyononekaye vyarabaye, ariko naho vyononekaye ndashimira cyane baba bakozi b'ikigo AMPB canke akozi ba Global Port Service. Akazi ntigigeze gahagarara mu kivuko, twaragerageje kubibamwo kandi tubandanya dutunganiriza abitura ikivuko nk'uko vyane. Ego izi nyubakwa muri ko murakora no kuvuga muri umugambi mushasha wo kwagura ngira ngo canke wo guteza imbere kino kivuko, twavuga ko uwo mugambi mushaka gushikana kino kivuko ku rugero rungana gute? Hariho ico ntababwiye nkeka tugitangura. Mu bisanzwe mu kivuko ari kwabera imigambi ibiri nyamukuru. Aha twashimikiye cyane kuri uwo mugambi wo gusanura ikivuko ca Bujumbura, ariko hariho undi mugambi wo guteza imbere ikivuko ca Bujumbura. Umugambi wa mbere wo gusanura ikivuko ca Bujumbura ni umugambi ufashwe mu mugongo ubwa mbere na leta y'u Burundi ubwayo kuko yashizemo uburyo hamwe n'uburyo bwatanzwe ni banki y'iterambere rya Afrika banke BAD hamwe n'uburyo bwatanzwe n'ishamwe rya Bura Union Européenne. Uwo ni umugambi wa mbere ari wo rero urimwo gusanura ikivuko, kubaka rya ke passage nababwiye no gukingira ikivuko hamwe no gusanura amabarabara. Uwundi mugambi ugira kabiri twitiriye umugambi wo guteza imbere ikivuko, projet de modernisation du port. Nawo ni umugambi wafashwe mu mugongo na leta y'Ubuyapani ubicishije muri programme ya JICA. Nawo uwo mugambi nawo ufise ibisata bibiri nyamukuru wakoreyemwo. Igisata ca mbere nico kubaka aho amakonteneri azananye n'ubwato ashikira, cyo twokwita terminal a conteneur. Iyo nyubakwa nayo rero yaraheze kubakwa ikaba izokwakira amakonteneri ashika yababa amajanane azanywe n'ubwato cyangwa azananye n'ubwato. Hanyuma hakaba n'umugambi wundi wo kubaka ico no kwita garage y'ubwato nkeka niko no vyita aho bakorera ubwato, aho bakorera canke kubukora bwapfuye, ico no kwita mu gifaransa chantier naval. Chantier naval ni kuvuga aho naho basanurira ubwato canke bakabwubakira. Naho nyene ibikorwa vyaheze uwo mugambi nabyufashwe mu mugongo na leta y'Ubuyapani. Mbere ibikorwa bikaba vyaheze tukaba tuzobishikirizwa mu kwezi kw'icumi. Harimo kandi rero nundi mugambi muri uwo mugambi nyene wo guteza imbere ikivuko ca Bujumbura ufashwe mu mugongo na leta y'Ubuyapani. Hariho kubaka umugende wahora uzanana ubucafu buvuye buzananye mu Buyenzi. Uwo mugende nawo warakoze ku buryo iyo micafu idashobora gusubira kuza irasesekera mu kiyaga Tanganyika. Murumva yuko ni migambi myinshi iri kirarangurika aha mu kivuko ca Bujumbura. Ngarutse kandi kuri uwo mugambi wa mbere navuze wo guteza imbere ikivuko ca Bujumbura, ikintu nibagiye kubabwira kandi gikomeye cyane. Harasanuwe ico mu gifaransa ico no kwita jeté pétrolier, aho ubwato buzanye ibitoro jeté pétrolier, aho ubwato buzanye ibitoro bushikira. Nukuvuga naho nyene hari haraheze gusanurwa, uretse yuko hasuye kurengerwa n'amazi, hari hasige gusubira gushiraho ya imiringoti ica yakira ico gitoro igishikana mu bikono cabigenewe. Murumva yuko hari imigambi myinshi ikirangurirwa ngaha mu kivuko kugira ngo twitegure yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu cifashe mu 2060. Murumva yuko hari imigambi ikomeye cyane. Hanyuma kandi rero muri kazoza naho nyine hari imigambi twiteze kuzorangura cyane nk'umugambi utuma ikivuko gikora neza
mu buryo buteye imbere ico no kwita digitalisation des opérations portuaires. Turifuza yuko muri kazoza ibikorwa byose bisanzwe biranguka n'iminwe canke ibiki, haba gukurikirana amato iyava, haba gukurikirana ibidandaziyo bica, turifuza yuko bizokorwa mu buhinga bwa none bujanye na digitalisation. Amwe tuza turakurikirana nyene ibica mu mazi n'iza mu mazi ingene biriko biragenda. Hariho kandi n'ubundi mugambi ye turiko turiyumvira ufasha cyane, kuko mu bisanzwe mu kivuko n'ahantu amatara abwiriza kuba hari canke hakaba hari ico twokita gishe unique, aho donke aho abantu bashobora kurongera ama service yabo bitagoranye. Turifuza no muri kazoza yuko murabona ikiyaga Tanganyika gicamwo umuyaga mwinshi, tukifuze nko muri kazoza yuko nk'ikiyaga gishobora kuba kiriko kirakoreshwa umuyaga nkuba w'umuyaga energie éolienne, aho donc amatara aguma ariho ubudasiba, maze ibikorwa bikaguma bibandanya nyene bikorwa ukuri kwami n'indi migambi myinshi nyene twifuza yuko yorangurika kuri iki kivuko ca Bujumbura. Yego, muri make mugeranije kino kivuko kiriko giterera ku rugero rungana gute mu iterambere mu butunzi bw'igihugu? Iki kivuko kiraterera gose kuko gicako ibidandazwa vyinshi bizanana n'amato bizanana n'amabarabara. Ivyo rero aha ku kivuko mu bisanzwe hakorera ibisata vyinshi. Hari igisata ca ubere gikoreraho, hari ibisata vya immigration bikoreraho. Urumva yuko ubutunzi buhaca burafise inzira bucamwo. Rero nibaza yuko mugiye nko muri obere mushobora kumenya muti mbega ikivuko ca Bujumbura giterera uburyo bungana gute bwinjira muri leta, mu kigega ca leta. No kuvuga yuko ico tuzi nuko giterera cyane mu bijanye haba mu buryo bwinjira ndetse no mu bindi abantu bashobora gukenera muri iki kivuko ca Bujumbura. Murakoze cyane. Mwakweze twarabonye ubwato bushasha MV Musumba bwagiye mu mazi, ubu nta makuru duherutse kuronka y'ubwo bwato. Mugabo mwebwe iyi ntambwe mwayakiriye gute, muyiha insiguro iyihe kubona igikoresho nk'ico gishobora gukorerwa ubwa mbere hano mu gihugu? Burya bwato ni bumwe mu bundi, kuko uno munsi turiko turavugana hasanzwe hariho ubwato bune buriko burubakwa, habutatu buriko bugubakirwa mu Kabezi, hamwe n'ubundi busanzwe buriko burubakirwa ahandi. Muri ubwo bwato butatu muri ubwo buriko burubakwa, bubiri buzunguruza abantu. Mwumvise ko tuzoba dufise aho ingenzi zizohora zishikira, hakaba na bubiri buzotwara ibidandazwa. Murumva yuko rero ibijanye no kubaka ubwato si burya bwa Musumba gusa, hariho nabandi bari kubarubaka amato, kubera babona yuko ikivuko ca Bujumbura kiriko kiratera imbere kandi kiri ahantu heza hashobora gutuma vyabe vyo gutwara abantu cyangwa kuzana ibidandazwa. Novuga yuko hari strategique, kubera duhana urubibe n'ibihugu bindi bica ku kivuko ca Bujumbura, ndetse hakabaho donke nundi muhora w'imeri utuma ubwato buca buronka ibidandazo buzana muri kivuko ca Bujumbura. Rero hasanzwe hariho rero ubundi bwato bune buriko burubakwa. Kuri ico nyene ubwato buriko burubakwa, mbega turafise amategeko ngaha mu gihugu agenga bene ico gikorwa kugira ngo abantu bazobukoresha abiyunguruza canke abunguruza ibidandazwa vyabo bumve ko batekaniwe, bizeye ko ubwo bwato bwubatswe hakurikije ingero zisabwa ngira ngo mpuzamakungu canke izoba zisabwa hano mu gihugu cacu? Ego cyane, amategeko arahari kandi meza ajanye n'ibi byo kubaka amato canke kunguruza abantu biciye mu biyaga. Code de la navigation de transport lacustre irahari, sanzwe hari, ni nayo natwebwe twisunga iyo turiko turatunganiriza abazana ibidandazwa canke ibiyunguruza baciye mu bwato. Bisanzwe bitegekanije n'ukuntu ubwato novuga bukontororwa bugirwa inspection kugira ngo butangure gutwara ibintu canke butangure kuja mu mazi. Ni ukuvuga rero niyo service ngahira service d'inspection navale, bimwe nababwira ama service ari mu bisata bitandukanye. Haro service no kwita service d'inspection navale, irafasha niyo igira isuzuma yuko ubwato bugeze
kuja mu mazi, ubwato bushasha bugeze kuja mu mazi, mbese yuko n'ubundi buba buhari bukikwije vyangombwa, kuko ku mwaka ububa busanzwe buriko burakora buragirirwa ico twokwita inspection. Rero muti none murafise abantu murashaka kubaza muti hariho abahinga abo barabifitiye ubumenyi, turafise abakozi bagenda baragira baravyiga barungitswe hanze kuvyiga kwiga ivyo bijanye na inspection navale, ariko turacafise nyene ingorane kuko ni bake kandi ubumenyi nabwo baronka ntibukwiriye nkuko vyabwirizwa kuba biri. Nico gituma iyo dusanze ivyo nk'abakozi biwacu badashobora kugira, muri iryo tegeko harategekanije yuko bene amato yuko twebwe duhamagara, biratekanije yuko twebwe dushobora guhamagara ababifitiye ubumenyi, abahinga bafise ubumenyi tudafise, maze abo bene amato akaba aribo baca bamenya ingene bashika kugira ngo ashobore gukontorora ayo mato kwageze kuja mu mazi canke ageze gutwara ibidandazwa canke kuyagirira ico no kwita inspection kabijya twita ku modoka bita controle technique. Ku mato ni inspection navale. Yego murakoze, ayo makuru aratomoye, nta nkeka abanywanyi bariko bararonka bishasha kandi bibatuma batahura uruhara rw'iki kigo mu iterambere ry'igihugu. Twarigeze kumva umuyobozi w'iki kigo mu myaka iheze avuga ati burya gutwara ibintu n'abantu mu mazi nivyo bizimbutse ugereranije no mwibarabara. Mwebwe muriko muraraba mubona dufatiye ku Barundi cane kuko ariho turi barakoresha gose umuhora ku rugero mwari mwiteze canke ku rugero mubona rushoboka mukurikije ubushobozi bw'ikivuko cabo, mubona abantu birukira umuhora ugereranije nuko kumbure n'inyungu zirimwo canke ugereranije mbere n'iyindi mihora? Ntibiraba ku rugero nkuko tubyifuza kubera nyene novuga hariho urugero tutari bwashikeko, ariyo mwumva iyo migambi turiko turashikako, ariko turifuza nkuko twebabwiye yuko kiba ikivuko gihurumbirwa cyane. Mbere nca mboneraho n'akaryo ko gutera akamo nk'abantu nyene bitura iki kivuko. Mu bisanzwe cyane nk'abadandaza cyangwa abagwiza tunga, abadandaza umuhora uciye mu mazi n'umuhora uzimbutse gusumba umuhora uciye mu mabarabara, kubera bazanira ibidandazwa byinshi carimwe, bazanira ibidandazwa byinshi carimwe maze bigaca bishika bizimbutse, hamwe bishikira n'umwene gihugu biri ku giciro kibayabaye gusumba ibyazanywe n'imodoka. Kandi ikindi naco twomenya, burya ugereranije n'amasanganya yo mu mabarabara sico kimwe n'amasanganya yo mu mazi. Ni ukuvuga yuko umuhora wo mu mazi n'umuhora novuga utuma ibidandazwa bizimbuka, mbese n'ababizana bagakoresha uburyo buke gusumba ubwo bokoresha babizanye mu miduga. Kandi ikindi naco biratuma erega n'amabarabara yacu akomera kuko atabiduga biremere bica biheza ngo bisubire kuyacako. Amazi urumva na amazi nye mugabo ibidandazwa biciye mu mazi bitariko bica mu miduga biratuma n'amabarabara yacu akomera kuko nta biduga bishobora kuza birayonona. Ivyo byose rero nivyo tuma tubwira abadandaza guhurumbira inzira ica mu mazi kuko nabo nyene bohagirira inyungu nyinshi, ndetse n'umwene gihugu akagirira inyungu kubera ibidandazo bica bishika biri ku giciro gitoya. Hari ico mwotubwira mu ncamake ku bindi bivuko musanzwe mujejwe, kuko turafise ibivuko mu Rumonge, Ikabonga, ivyo vyo hari igishasha twoshobora kumenya kuri ivyo bivuko? Ikivuko ca Rumonge ni ikivuko kigira kabiri mu bivuko vyo mu Burundi kigendegwa. Ico kivuko rero nivyo muri iyi minsi caragize ingorane, kirategwa n'amazi avuye ku iduga ry'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika, aho mbere cose catwawe Burundi, ariko naho nyene nkumba ndabivuga, naho nyene ibikorwa ntivyahagaze kuko iki kigo tujejwe twaciye dukora ibishoboka byose kugira ngo twubake gihutihuti aho ibidandazo bishobora gushika maze ikivuko kibandanye gikora kandi gitunganiriza abacitura neza. Hanyuma kandi hariho umugambi wo kucubaka kijambere, amahera ibanki y'isi yose yaraterereye igihugu amafaranga yo kubaka
mu buryo buteye imbere ikivuko ca Rumonge. Murumva rero yuko iki gisata cyo gutwara abantu biciye mu mazi ni gisata leta iri kirashiramwo uburyo bukomeye kugira ngo umwe n'igihugu ashobore koroherezwa zohora ronka ibidandazwa bigize ku giciro kizimbutse kandi n'abandi bashobore kugihurumbira. Ku kivuko ca Kabonga nivyo kiracana inyuma cyane kuko nta bidandazwa by'ukuri bihaca, ariko naco nyene turagifitiye umugambi mu gihe abadukurira bogira bo bitwemerera. Mu bisanzwe uri kuraraba kuri iki kiyaga ca Tanganyika murabona dufise ibivuko bitatu kandi si ukuvuga yuko biri ku metero bambe ku birometero binini cyane. Uravye Bujumbura Rumonge hanyuma Rumonge Kabonga hari ubwoko bw'ibivuko mu bisanzwe, hari ubwoko bw'ibivuko vyinshi, hari ibivuko byo no kwita ibivuko vy'urudandazwa poro commercial, hakaba ico twokwita ibivuko vy'ingenzi le poro touristique, le poro de plaisance. Rero ku kiyaga ca Tanganyika turifuza kuronkaho naho ikivuko no kwita ikivuko c'ingenzi, poro de plaisance. Rero turifuza yuko muri kazoza ka hafi Ikabonga twohagira ikivuko touristique kugira dushobore guprofita, novuga guprofita aya mazi ya Tanganyika na tourisme sur le lac Tanganyika, port de plaisance. Rero ivyo nivyo turiko turiyumvira ko twogira ibivuko bibiri vy'ibidandazwa, no kuvuga ica Rumonge n'ici Bujumbura, hanyuma Kabonga kigaca kiba ico twokwita port de plaisance kugira dushobore kugira hariho ivyo ubu bita l'économie bleue, dushobore rero gusahiriza mu butunzi bw'igihugu biciye mu kiyaga ca Tanganyika dukoresheje ikivuko naco ari byo ico kivuko ca Kabonga ico tubona twozokora n'uwo mugambi kikaba port touristique. Murakoze. Ikibazo nibaza ko ari cyo cyanyuma twagiye turabona mukorana n'abajejwe umutekano hanyuma mugatesha abantu baroba badakurikije amategeko canke abacisha mu kiyaga ibidandazwa bya magendu. Ubu bimeze gute? Twavuga yuko hariho akarusho ugereranije n'ivyo twabona mu myaka iheze. Hariho umugwi ujejwe kuraba umutekano w'ibica mu kiyaga n'abakoresha ikiyaga ca Tanganyika nabo barovyi barimo. Uwo mugwi rero ugizwe n'inzego zitandukanye, hariho iki kigo MPB, hakabaho n'igipolisi kijejwe umutekano w'ibica mu kiyaga, hakabaho n'abajejwe n'urwego rwo kwivuna abansi rujejwe rukorera mu kiyaga, no kuvuga handavuga force marine, hanyuma igipolisi naco ni police marine n'abandi bari mu yindi migwi bari muri uwo mugwi rero muri uwo mugwi w'igihugu ujejwe umutekano w'ica mu kiyaga. Abo rero nibo dukorana cyane kugira ngo dushobore kuza turaraba nabo barovyi ko ariko baroba bakoresheje insenga zemewe n'amategeko kandi bakoresheje washaka n'ubwato bwemewe n'amategeko canke baroba nyene bakurikije amategeko y'igihugu n'amategeko ajejwe uburovyi muri rusange. Rero uwo mugwi uguma ku kivi ucungera yuko abarovyi bariko barakora bisunza amategeko naho nyene bitabura. Mu bahora rero baduca mu ryamye baca mu ryahumye, uwo mugwi ugizwe n'abantu bose nababwiye nibage muhora mubona rero insenga zura zifatwa nico gipolisi, maze uwo mugwi ugaheze ugatunganya umunsi wo guturira izo nsenga kugira ngo ntizisubire konona ibinyabuzima na cyane cyane amafi akiri mato yo mu kiyaga ca Tanganyika. Hari ico mwibaza tuba twashitse ko cy'inkoramutima kubijanye n'imirimo mujejwe mushobora kubwira bariko baratwumviriza? Ico novuga cyanyuma nugutera kamo nkuko rero nabivuze abitura abo kwitura iki kivuko ca Bujumbura, mbese n'abagwiza tunga gushira imitahe yabo mu bijanye no gukoresha ikivuko ca Bujumbura kuko kiratunganijwe ku buryo dushobora kubatunganiriza neza, na cyane cyane ko hariho imigambi iriko irarangurikaho yotuma bashobora gukora bagononokewe, maze nabo nyene bakaronkera akunguko ndetse na leta ikaronkera akunguko. Bakunzi bacu, bakunzi ba MBC Broadcasting, muravyiyumviye
ni bishasha byinshi twari tumaze kubyumva ariko n'ibindi usanga tutahora twumva cyane. None rero turakengurukiye umuyobozi mukuru w'iki kigo cy'igihugu kijeje uruja n'uruza mu biyaga no gutunganya ibivuko, umupfasoni Godelieve Ninahazwe. Nyakubahwa umuyobozi, mwakoze kutwakira. Mwakoze namwe kuza. Ego namwe mwakurikiye kino kiganiro, mubandanye mudukurikira ku mihora yacu ya BMBC Broadcasting kugira mu mushobore kuronka byinshi bishasha tubategekaniriza n'ibindi tuguma tubaronderera kugira ngo mu mwanya wose nkuko twavyishinze mugume muronka amakuru abafasha gufata ingingo mu buzima, na cyane cyane ingingo zituma dushobora gutera imbere, igihugu kigatera imbere, imiryango igatera imbere. Mubandanye rero mudukurikira kuri iyo mihora itandukanye, haba kuri Facebook, kuri YouTube, Twitter, X hamwe na Instagram eka na TikTok. Iyo mihora yose turayikoresha. Turabaha ikaze, mubandanye mudukurikira. Imana ibahezagire.